twaribereye kwikarato ikarato igivamwo amasabune turiryamira jewe n'umwamikazi wanje twarashonje turarara inzara kabisa yayindi uvuga ati hamwe ndamubwira ati madame ndashonje numva n'ibihimba vy'irondoka biriko biragugumwa. Harya umuntu iyo yahisemwo abantu bo mw'iryango naho bovyanka wewe umuntu wamukunze ntushobora kumuheba. Tarutwo wanje ukuntu twamenyanye yari umuntu tutazinanye nari nteramiye ku mugenzi wanje turiko turaganira n'umugenzi wanje kubera aho hantu nakunda kwateramira cane maze umugenzi wanje rero akaba afise umusheri sindabimenya ko ari umusheri wiwe hama mbona umukobwa kubera umugenzi wanje yadandaza ahantu mbona umukobwa haje nkama nibaza ati waje kwivuza nta bindi hama ndamuroba umugenzi wanje ndamukorera akaje ndamutuma agatambara nkunda kwiyanaguza inuguta agaporte freshe ndakibagirira ahantu kubera hariho ubwiherero bw'abakozi n'ubundi bw'abashefu rero nagenda muri ubwo bw'abashefu kubera harimo isuku hariho hari isuku hama ndamusaba urufunguruzo ndabujamwo maze kubujamwo nibagirayo kagatambara kanje agatambara maze ukibagira ndamubwira ati kubera twakunda guhamagana ati manager ati ndabira kagatambara kanje hariya anya aragenda arakandabira umukobwa nawe yicariye ngaho ndamutumayo defwa ndiyumvira none nicane n'umukobwa kabiri kose ngende ntavuze ati ubwo bari ubwana niho rero namwataka ati maka nimero aranana ati na telefone mfise kandi nabonye ko yayihereje uwo muganga yimusharijire ndamubwira ati basi mpiye umubanyi nawe ati oya nta niyo umubanyi mfise ntawe wontora hafi ati none nzogutora gute basi hoho ndamubera ibamba nyene aranduruka aragondoza urambwira ati agatelefone kanje kaguma kizimya ariko reka mfe kuguha inimero sinzi kuzontora. Rero niho yaca aguma abandanya nyene arambaza yuko twokundana ndavuga ati ya ntibikunda nyene ndabanza ndamera nk'umuntu yanka rero aca abandanya aguma andondera kuri telefone mu nyuma niho namwemerera hamwe kumusigira gatatu ndamurondera umukobwa ndamubwira mbite ni sawa wiriwe neza ego wanyibutse ntabyo guca ku ruhande ngo ndinde ngo gukikiriza ngo ningi namubwiye ati ndi wa muntu atafise amaguru wabona hahandi kwa muganga nawe aca aravuga ati sawa ndakwibutse mwana rero uko bukeye nandika akamesaje waramutse neza ku mugoroba ijoro ryiza indwi yose irahaca indwi haciye n'iminsi nk'ibiri ntangora yo gutera imitoma nk'abandi bose kubera nari mfise ubwoba yuko ngomba kubanza kumwimenyereza ko kubera ukuntu umeze simpave kumucacikiraniza aha ngaho mbanze ndamwimenyereze habanza amenyere sinshoke ndamubwira ibintu atutaramenyerana hanyuma rero ndakomeza nyene turaja mu rukundo ndamubwira ati uremera kuri gati kiboze ati uremera ko ushobora kuvugwa gutandukanye komantere nyinshi ati urumva ko umutima wawe witeguriwe kwakira amajambo atandukanye ati ivyo rero nimba vyiteguriye kunda jewe mfise nk'ikibazo narabona yuko nawe nyene atorohewe nawe urumva jewe mfise ikibazo nawe yaba akigize hama rero nca mpitamo guheba uwundi nca mbandanya gukundana n'uyu hari igihe nigera kumva ameze nabi ari mw'ijoro ndamubwira aranyandikira arambwira ati burya rero jewe simeze neza aca ambwira ati fata taxi uze ndagutware kwa muganga
ndavuga ati ubu ni mwijoro urabona ino mu Maramvya ntaho twokura tagisi ngo nze hiyo. Ico kintu carandyoheye cane kuko hariho n'abandi twakundana imbere yuko tumenyana n'uyu ndamubwiye ati mfise ingorane iyi atavyitaho kandi ari umuntu akomeye afise ibihimba byose, ariko yaranyitayeho cane gusumbya abandi bose. Rimwe ndamubwira ati umuntu wa mbere uzohanuza umutima wawe, ati kuko umutima wawe niwo uzoguha icemezo nyaco. Ivyo ni jambo nakunda kumubwira cane kuko yanambwira ati nuhanuza umuntu azoguca intege, usanga kwiciye urugendo rwawe twari kujana, azoguhereka ibintu, azokwereka uburorero bwinshi, kandi ubwo burorero bwinshi uzobona kumenga nibwo, uzobona ko atari karakubesha, atariko umutima wawe nuwuha ukabonye nukifatira shwa, uzobona ati cya cyemezo nafashe ntabwo nabesha. Muri famiye bavyakiriye neza kuko hajya umuntu iyo yahisemwo abantu bo miryango naho bovyanka wewe umuntu wamukunze ntushobora kumuheba kumubandanya nawe. Twaribereye kwikarato, ikarato igivamwo amasabune, turiryamira, jewe n'umwamikazi wanje twarashonje turarara inzara kabisa yayindi uvuga ati hamwe ndamubwira ati madame ndashonje numva n'ibihimba vyirondoka biriko biragugumwa. Jewe n'umwamikazi wanje twaciye mu bintu bikomeye cyane, naragwaye, nta muntu arabura umuntu n'umwe anserukako, wenyene arapfa rupfu rwa munuko desomene angwaje. Ico gihe nari mfise ishuka imwe, reka mvuga ikintu ntari bwigere mvugira ahandi. Nari mfise ishuka imwe, nta safuriya n'akabido kamwe karindwi, nako nyene nahawe n'umuntu yaraduze ruguru. Akamatera naryamako karako umubanyi nari mpangiye kari akazi, ni kari n'akazi rononanti, ngira kari akazi roventi. Uwo munsi rero ca ndagwara, niho naca ndamubwira ati burya jewe rero byanagwaye vyanse komva mu nzu. Aca arambwira ati ubu nyene tuvugana reka nze ndabe ivyo ari byo. Burya aca asanga ndarimvye, asanze ndemvye, umukobwa aravuga ati none ndabigenze gute, none urafise amafaranga tuje kwa muganga? Wapi, none tubigenze gute? Umukobwa araza ngaho aramfata aranyicara impande arandemesha, turasenga. Urumva yuko ibyo gusubira iwabo vyari bibaye kasi, ntivyari bibayemo, vyari bivuyemo kubera ukuntu nari ndemvye. Turanduka turarondera amafaranga, sinzi umuntu twatelefonye wo muri fondation Ngoga Patrick ari naho mbarizwa, ndamubwira nje nagwaye, none urafise umuntu akugwaza bigenza gute, bimeze gute? Tego je nanose umuntu angwaza. Hama barandukira mera kuri imikashi ndaje kwa muganga, ari we wenyene kurya twafungura njya zo mu restaurant. Buryo mu restaurant nyene niwe yaduha amasorori mu kurajya amasahani barurirako, hama tukatana muhira tugafungura. Jewe muri jewe ndumva yuko agiye nkano kure yiwanje, ndumva yuko bitonyorohera cyane kuko irungu ryonyica gose, irungu ryonyica kuko uko kuntu ashika amfinisha, urumva yuko nawe agiye akamara nk'amezi nk'atatu, wumva ko vyo bari ibintu bitoroshe gose. Urugo rwacu ndagwipfuriza amahoro meza avuye ku Mana, ruzire imiryano, tube abantu nyene bameze nk'abari mw'ijuru rito.